bakunzi mudukurikirana ku rubuga rwa Girumugisha TV turabaramukije turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Uyu munsi ikiganiro muri Yesu biremera kandi biracashoboka, dufise umutumire umukozi w'Imana adasanzwe araza kubidondora agira atuyagire kubijanye n'ubumwe bw'Abarundi na burya uyu munsi tariki 5 turiko turigina ivyerekeye ubumwe bw'Abarundi. Reka tumuherero kaze kuri mikro kugira ngo atuyagire atwidondore atubwire mbega ubumwe bw'Abarundi niki, aho hambere byari bimeze gute, mbega nk'umukozi w'Imana mu rushengero ubumwe mu vyakira gute. Kaze. murakoze kuduha kaze muri kino kiganiro. Nitwa Kabura Donatien, Apotre Kabura Donatien, umwungere mukuru w'ishengo rya Rehoboth mu Burundi. Ego murakoze kuduha kaze muri kiganiro kabisa. Ibijanye n'uyu munsi mukuru, w'itariki 5, umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi. Urafite icyo tubwira nk'Abarundi, turavye akaranga bwa mbere n'icyo umunsi mukuru tubwira nuko basokuru bacu bubahiriza bari bafise ubumwe. Nagomba gushikiriza ikiciyumviro yuko twogaruka muri ubumwe basokuru bari bafise. Nivyo turahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi kandi ni vyiza cyane, ariko kandi ku muntu wese ariko arakurikirana ikiganiro nagomba ndamutumire yuko twogaruka umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi. Mbega ubumwe niki? Basokuru barasangira, basokuru baragenderanira, basokuru barasabiranira. Rero turavye muri kino gihe ego turabikora ariko si cyane gose. Nagomba ko tugarukana akanovera ko kugenderanira, kugemuriranira, gufashanya. Basokuru barafashanya, umuntu afise urubanza abandi bararukora, baragenderanira. Nagomba ko tugaruka muri aka karanga kabasokuru iyo turiko turibuka umunsi mukuru umwe bw'Abarundi, tuhagiranira ubumwe, tugakundana. Niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwagiranira ubumwe niho abantu bose bazomenya ko turabigishwa ba Kristo by'ukuri. Rero nagomba ko tugarukana iri shusho y'abasokuru. Nagomba ko tugarukana aka karanga, tugenderanire. Mbega umurundi agize ikibazo tukamenya ko twe tugigize. Murakoze munyakuba mu menyesha makuru. Mbega uravuze ko abasokuru barangwa n'ubwo bumwe mu gufashanya ibibagoye, bararabana, ugize ikibazo kikaba kigize mugenzi we. Mbega aho nk'umukozi w'Imana mu ishengero aho mutuye, mbega abakristo murabigisha kubijanye n'ubwo bumwe kungene bobumbatira? Murakoze cyane mumenyesha makuru. Ikibazo ciza cyane. Twebwe mu rusengero dusanzwe tunabikora. Turigisha ibijanye n'ubumwe kubera ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo udakunda mwene data wundi ni umwicanyi. Turagaragaza kwigisha ishengero ingene ryo kundana, ingene abantu bokundana. Uwugize ikibazo twese turahaguruka. Turagerageza kwigisha ishengero ingene dukwiye umuntu wese agize ikibazo dukwiye guhaguruka, kandi twe turabikora. Rero umuntu wese ariko arakurikirana ikiganiro nagomba ndamutumirire uwo batabikora bikore. Umuntu agize ikibazo ukimenye Bw'Ambere mu kugikemura muco ushobojwe. Kandi mwishengero niho hari hakwiye kuba hambere nko kubyigisha, hama bikaca bitemba no mu gihugu hose. Rero mwishengero nibaza ko ari cyo kibanza ca mbere gikwiye kugaragara mu ubwo bumwe, kandi aho duherereye dusanzwe tubikora. Iyo umuntu yabuze turamushigikira, agize ikibazo nuko ne agataye dufise uburyo turakamuhereza. Imfuvyi n'abapfaka turazitaho. Byo nibaza ko no mu gihugu cyacu byotemba nk'uruzi, tugakundana tugirana ubumwe nkuko basokuru bari bameze. Murakoze. Mu kiganiro muri Yesu biremera kandi biracashoboka nkuko bumva iryo jambo, mbega biracashoboka ko ubwo bumwe abasokuru bari bafise iyo mico kugenderana, kurabana? Turavye muri iki gihe tugezemwo aho usanga umuntu abantu bikunda ugasanga ntawe kigirira impuwundi. Mbega biracashoboka ko ubwo bumwe bubandanya busasagara?
ego cyane mumenyesha amakuru biracashoboka cyane biracashoboka ko tugiranira ubumwe biracashoboka n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kwiza ava kumva iyo umuntu ariko arumva biramworohera kwizera no kubibamwo nico gituma tumira umuntu wese ariko aradukurikirana yuko bishoboka cyane kugiranira ubumwe ni kurekuriranira umuntu wese akaba kiyorosha mu mutima tukagiranira ubumwe biracashoboka cyane kuko n'ubu unye hariho abarundi batari bake bagifise akaranka basokuruza kandi biracashoboka cyane kuko hirya no hino aho tugenda bashengera aho tubaye turabona babigira abo twotumirira abariko baratwumviriza ko umuntu wese yoba muri yogira umutima wo gufashanya yogira umutima wo kwiyumvira kuri mwene data yogira umutima ukumva ko ubumwe bw'Abarundi nyene nawe umusasagayemo umwuzuyemwo biracashoboka Ego muri uyu mwaka wa 2025 igihugu cyacu cy'u Burundi kirimirije urubanza ruhambaye urubanza rw'amatora mbega nakaye kamo botera ku Barundi ku bakozi b'Imana nkamwe kubijanye n'ubwo bumwe uko bombatira kugira ngo tumbatire ayo mahoro tuze dushike kuri kijya gihe ujya munsi amahoro asasagaye mu gihugu cyose. Murakoze cyane kamonotera nuko twoguma tubumbatiriye amahoro hanyuma ko turiko turitegurira ibihe by'amatora tukamatora kazoshika turi mu mahoro tubumbatiranye ntihagira gatose kazogaragara hanyuma kandi Abarundi no bakangura kujya twagiye kwiyandikisha turi benshi ko tuzotatanwa avuyemwo kandi tugatora amahoro n'umutekano tubumbatiriye amahoro hanyuma kandi go tugashishikara gufatana mu nda kuko turi bene umugabo umwe turi bene igihugu kimwe murakoze.